Reka subire ndabahe kaze shuti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri nomonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV imonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mwiperereza mu gateka zina muntu mu ndero ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa ijya nino nabakengurukiye rero mwese mudukurikira muri micungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi abakengurukiye kandi mwese mudukurikira muri bihugu bibanyi abadukurikira bari mu makungu ya kure mwese ndabahaye kaze mu makuru tugira tubashikirize ku isaha makuru aba yiriwe avugwa mu mihingo itandukanye akaba kandi ari amakuru aba agezweko ikaronda guhe kaze mu makuru tugira tubashikirize kuri iyi saha amakuru aba ariko aravugwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse n'ijya nino kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi rero nuko kuri iri genekerezo rya mbere ruheshi umwaka wa 2025 i Burundi ngaha mu Burundi hoba habaye ikibazo gikomeye cyane ndetse binavuga ko inzu y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yoba ituriwe nkuko amakuru duhawe n'amasoko yacu abandanije abidushikiriza ivyo kandi biruko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yamavuga ko afise abansi ngaha mu Burundi na cyane zimwe mu ndongozi zikomakomeye bakorana mu butegetsi bw'u Burundi aho rero avuga ko bama bamugambaniye kandi bashaka kumutembagaza umukuru w'igihugu rero Evariste Ndayishimiye akavuga ko bamwe mu bakomakomeye cyangwa se zimwe mu ndongozi zikomakomeye mu butegetsi bw'u Burundi ngo zishaka kumukura ku butegetsi hana cyane rero akavuga ko nta numwe afise mu Burundi ngo yoba ari umubanyi kuko bose bama bashaka kugandagura umuryango wiwe kuri ubu amakuru duhawe n'amasoko yacu nuko inzu y'umukuru w'igihugu yoba ifashwe n'umuriro yoba ihiye nkuko bishikirizwa na bamwe mu bari ngaho nyine na cyane rero iperereza riciye ritangura kugira ngo hamenyekane ico bagiteye uwo muriro mu rugo rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kandi biruko mu gihe amatora yimirije muri uku kwezi kwa ruheshi biboneka ko rero aya matora ashobora kuzobamwo ibintu bibi na cyane rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD bobo ivyabo vyamaze guhinyanyugwa bivugwa ko ngo umuganga uri ku butegetsi wa CNDD FDD bose uzoshigwa ubashize hasi ibi kandi biranidogwa n'abanyagihugu bavuga ko kuri ubu ngubu bariko baraborezwa igufwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD nkuko babandanya babishikiriza Evariste Ndayishimiye biraboneka ko naraba nabi aya matora tugira twimirize mu mwaka wa 2027 ashobora kuzomusiga habi ndetse ashobora no kuzohasiga agatwe naraba nabi nkuko vyiganwa n'abahinga mu vya politiki Evariste Ndayishimiye ubutegetsi bwe abakurikiranira hafi ibya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini bamwagiriza ko ngo yamaze gupfukama abanyagihugu mu nda ndetse ngo kuri ubu ngubu ibibazo byose bihanze Burundi biterwa na Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD umugambwe wa CNDD FDD na cyane urwaruka rw'uyu mugambwe ruzwi nk'imbonerakure ruravugwa mu mabi menshi nkuko rero abanyagihugu bo mu mihingo itandukanye bidoga bakavuga ko ivyo bariko barakorerwa n'umugambwe uri ku butegetsi na cyane rero ururwaruka rw'uyu mugambwe ari rwo rwa CNDD FDD aribo bimbonerakure ngo bamereye nabi abanyagihugu na cyane abatahurikiye mu mugambwe uri ku butegetsi nkuko abanyagihugu bidoga ndetse bakabandanya babishikiriza bakavuga ko rero intwaro ya CNDD FDD ngivyo iriko irakorera abanyagihugu ari agahotoro ndetse bakanavuga ko barambiwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye
Evariste Ndayishimiye biraboneka ko kuri ubu ngubu atanumwe akimuvuga neza mu burongozi mu banyagihugu ndetse no mu ndongozi zikomakomeye, ahubwo biri kuboneka ko umwanya n'umwanya bashobora guca bamugirira nabi nk'uko nawe ndetse yama abishikiriza, akavuga ko rero atanumwe mu Barundi ngo yifuza ko Evariste Ndayishimiye n'umuryango wiwe ngo botera imbere, ahubwo ngo ico bashaka ngo ari ukubagandagura, ndetse ibintu Evariste Ndayishimiye aniyamiriza, akavuga ko rero ko bizogenda kose azorongora Uburundi. Ni perezida rero ugomba kuzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora ya 2027, ariko akazoba agiye kwitoza mu kiringo ca kabiri, nubwo ibintu bishobora kuzoba bibi kuri perezida Evariste Ndayishimiye, aho biboneka ko rero abanyagihugu bobo bamaze kumukurako amaboko, ndetse bakanavuga ko intwaro ye irambiranye ku butegetsi, ngo boba bayirambiwe. Naho rero Cibitoke abakenyezi bacuruza bugariwe ibidandazwa ku kugongo kuko bagiye mu myiyamamazo y'umukandida wigenga. Cibitoke kuwa 29 Rusamu y'umwaka, iminsi mikeya gusa imbere y'amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine ategekanijwe kuwa 5 Ruheshi, icuka kibandanya kuduga mu gahugu gatoyi ko muri Afrika y'ubuseruko aribwo Burundi nyene. Kuri uwo wa gatatu abakenyezi badandaza ivyamwa mu isoko ya Rugombo barugaranywe amasaha 6 mu nyubakwa z'ingoro y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Imvo ngo babonetse mu myiyamamazo y'umukandida wigenga Thomas Nzeyimana ariwe batazira Mukombozi. Kubwo babibonye indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri ako karere ngo zoba zatanze itegeko ry'uko abo bakenyezi bakwa ivyabo, inyuma y'uko ngo abo bakenyezi babonetse mu myiyamamazo yo kuwa 23 Rusama ngo yabereye ku gituro co hafi yo kw'isoko nkuru ya Rugombo. Abakenyezi bagirizwa ko ngo ari intashima kuko baronse ivyo badandaza, ndetse ngo baronka n'ibibanza kubera umuganga uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ngo bisanze bugaraniwe mu nyubakwa z'uwo mugambwe. Uruhombo mu butunzi n'usuzugurwa mu bijanye na politike. Uruhombo mu bijanye na politike ni runini cane. Inanasi, imihwi, amamandarine n'imicungwe vyagumye bicunzwe ku zuba ngo biriko biborera ku bibanza badandarizwamo. Narahomvye ibidandazwa kandi ntegerezwa gusubiza ingurane nafashe. Ni ingorane, ni igihano cinyegeje ku vyiyumviro vya politike vyanje, niko vyiyamirizwa n'umwe mu badandariza muri iryo soko bakozwe ko n'ivyo bibazo. Ariko hampande y'uruhombo mu bijanye n'ubutunzi, aho bakenyezi bavuga ko hari iterabwoba ribakorerwa. Turariha amakori, dukora biciye mu mategeko, ntibashobora kuduhatira gushigikira umugambwe, gutora ni uburenganzira, niko vyibutswa n'umwe mu badadandaza ivyo vyamwa. Kwambikwa impuzu z'umugambwe no kwinjizwa mu mugambwe, abo bakenyezi bavuga kandi ko bategetswe kwambara impuzu z'umugambwe CNDD-FDD mu gihe bari bugaranywe. Ikimenyetso c'ukwemera uwo mugambwe abenshi bafata nk'agahohotero gakomeye ku bwigenge bw'ivyiyumviro. Batavuga rumwe n'ubutegetsi barihutiye gushira ahabona amakenga yabo, bakavuga ko ari ubutegetsi buriko burarengera
n'intango yo guhakana ibizova mu matora, mu gihe ugutera ubwoba abatavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD bibandanya kwiyongera imbere y'amatora. Turondeye umusanteri wa komine Rugombo Gilbert Manirakiza yarahakanye ko ivyo atavyo azi, ariko akamenyesha ko muri politike hatekanye, ariko atansiguro zindi atanze ziboneka. Icuka c'ubwoba imbere y'amatora, abakenyezi bafunzwe barahakana ivyo bishikirizwa na musanteri, bagasaba ko bakingirwa, basaba ko bokora urudandazwa rwabo bitegekanyijwe bitagiyemwo politike, aho umuntu adategerezwa guhanwa canke gutotezwa, aho ahorwa ivyiyumviro vyiwe vya politike. Mu gihe imyiyamamazo isa niyamaze kurangira, ibyabereye mu Rugombo vyerekana ko icuka kibandanya kuba nabi mu burere bumwe bumwe bw'igihugu, aho biboneka ko iterabwoba ryabaye ikigwanisho mu banyagihugu. Ngivyo rero ibiriko biravugwa ngaha mu Burundi, na cane cane mu banyagihugu bashavuye. Reka gusa tube dusozereye ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.